Tubahaye ikaze amakuru azindutse avugwa ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi ni amakuru avugwa mu mihingo itandukanye, ibisata bitandukanye, igisata ca politike, igisata c'indero, igisata c'amagara y'abantu, igisata c'umutekano, igisata c'ubutunzi n'ibindi bisata bigiye bitandukanye bigize ubuzima bwa misi yose ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi. Reka amakuru yacu rero tuyatangurire mu gisata c'umutekano. Haravugwa Mutama Mutibori yaciye agandagurwa mu gace kahitwa Mwirango, yagandaguwe n'umubanyi wiwe aho yamwagiriza uburozi, inyuma yo kumugandagura no kwigira umusazi nyine akamugandagura bunyamaswa, aho yamukubise udushoka inshuro zigira zine mu umutwe wose akawumenagura, yaraciye yishikana mu gipolisi. Inyuma yo kwishikana mu gipolisi rero abanyagihugu bo Mwirango bakaba bavuga ko bashavujwe cane n'ivy'urwo rupfu, ndetse kandi n'uwo yagandaguye uwo Mutama Matibori, aho uyu musaza canke uyu mutama yarasanzwe abanye n'ababanyi neza, ariko ngo uyu yaciye yiyadukiza atangura kuvuga ko uyu Matibori amurogera canke amuroga. Ivyo rero abanyagihugu bakaba bavuga ko batigeze banabona inzego z'umutekano canke igipolisi bashika ngaho habaye iryo bara muri uwo mutumba ngo bace batanga ijambo ry'ihumure. Tukiri mu nkuru zivuga mu mutekano kandi reka tubabwire ko hari umumama arangisha umutama umuserugo wiwe yanyurujwe. Userugo akaba azwi ku izina rya Bikorimana, aho rero yaciye anyuruzwa avuye iwe muhira, akaba yaragiye akomeye ariko bakaba baramubuze irengero. Bakaba bavuga ko rero atahandi yoba yaragiye, yaranyurujwe n'inzego z'iperereza, na cane cane ko ngo bahora bamuhiga ariko bakamurondera bakamubura. Ivyo rero abanyagihugu batandukanye bakaba basaba ko ubutegetsi bwohagarika kunyuruza abenegihugu, kunyuruza abanyagihugu hirya nino mu gihugu cose c'Uburundi. Tuvuye muri gisata c'umutekano ntitwogenda tutavuze ko abategetsi batandukanye babandanya gusaba abarundi kwama barikanuye, ngo kuko biboneka ko ibintu bibandanya kuba bibi cane ngaha mu gihugu c'Uburundi no mu karere. Biraboneka ko ibihugu bituranye canke bibanyi, hoba mu burengero, mu buraruko no mu buseruko, yemwe naho biraboneka ko umutekano utari mwiza, kuko abanyagihugu bavuye ngaha mu gihugu c'Uburundi bagishika ngaho mu buseruko baca batabwa muri yombi bakajanwa guhohoterwa n'inzego zo ngaho mu gihugu cibanyi co mu buseruko muri Tanzania. Tuve kw'iyo nkuru tuje ngaha kw'ijambo Reveriyano yaraye akoresheje amajambo yo gukekeza umushikiranganji Alain Ndikumana. Nahubwo turacari mu mutekano, na cane ko umushikiranganji Dr Alain Ndikumana, umushikiranganji w'ikigega ca leta, abandanya kugenda ategwa ubwoba bukomeye cane bivanye n'amabanga ariko arashira hanze canke ahabona. Reveriyano Ndikuriyo n'umwe mu basuma biba amahera menshi biciye mw'ishirahamwe FOMI. Igihe yari umusenateri General Alain Guillaume Bunyoni yabajijwe icatumye ahungira ku mukuru w'umutumba kandi yari afise abajejwe kumucungira umutekano, yishuye ko yibutse
ingene General Adolphe Nshimirimana na General Atanaze Kararuza bagandaguwe kandi bafise ababacungera, aribaza ko nawe ibyabashikiye ari byo nawe bishobora kumushikira, ko nabo bamucungera nabo bashobora kugandagurwa canke akaba aribo banakoreshwa mu kugandagura uwo bacungera. Hano Ndikuriyo ariko aritwengera ngo ntiyumva ingene Alain Ndikumana yovuga ko umutekano wiwe ubangamiwe kandi afise abapolisi bamucunga. Ayo niyo majambo Reveriyano Ndikuriyo yaraye akoresheje, ngo none akeneye abavuye mw'ijuru aba aribo bamucungera. Ni mu gihe uyu mushikiranganje Dr Alain Ndikumana, umushikiranganje w'ikigega ca leta, abandanya kugenda yerekana ko umutekano wiwe ubangamiwe, ko ashobora kwicwa ariko araterwa ubwoba n'ibihangange bikomeye cane ngaha mu gihugu c'u Burundi, ibihangange biri mu butegetsi. Muri ivyo bihangange rero ariko aragenda ashira amabanga yavyo hanze ahabona y'ubusuma bikora, y'ukwiba igihugu, kunyonora itunga ry'igihugu, harimo na Reveriyano Ndikuriyo. Nivyo mvo Ndikuriyo avuga ngo ntaja kwizo mbuga hwaniro, ngo ntazi ko umushikiranganje w'ikigega ca leta avuga ko ariko arategwa ubwoba n'abategetsi batandukanye. Ndikuriyo yabihakanye. Hano Ndikuriyo ashikiriza ayo majambo ariko aritwengera ngo ntavyumva, ngo none akeneye abavuye mw'ijuru, ni bande bazomucungera. Bunyoni mu mvugo ye yarabishikirije nyine nk'uko yabivuze yishura ubwo vyari ubwo yari umushikiranganje wa mbere bariko baramwirukankana. Umviriza ukungene Reveriyano Ndikuriyo yaciye abivuga ubwo yabibazwaga mu ijambo yariko arashikiriza ngaho mu kiganiro yakoze ku munsi w'ejo. Umutekano wanje nukwiye, wewe ufise abaparakomande, ufise abasoda, umutekano wanje nukwiye, ngo reka ngo jindazi kutakwiye, namaze none kufise abasoda nimba umutekano udakwiye, umunyagihugu nawe atagira n'umwe nawe biramerewe gute? Rero ibi vy'umutekano sindacumva, nzokibaza, sinzi ko vyavuzwe nuko bitavuzwe. Rero n'ingorane nuko navuye kuri bwabo y'amarizo sosiyo y'iwanyu ajya yose sinjamo. Je navuze ni nk'umunyamanga mukuru sinzoja kubera dufise duhere ku mutumba, dufise abantu batandatu ku mutumba umugamba, dufise abandi sinibuka igitigiri bajejwe komite turero Burundi bose n'abagumyabanga biwanyu, dufise mw'izone batandatu, mw'ikomine dufise ndwi, mu ntara turafise abandi bantu ijana ku mutumba badufasha gushikana ubutumwa ku mutumba wose, abo bose n'abampa amakuru. Nicyo gituma ntaja kuri bya bindi ngo WhatsApp groupe ugasanga umuntu uze nka Renova akavuga ngo niwe administrateur wa groupe agaca ntwara, nange gaca namutwara, tugatwarana bivanye n'ico dukeneye. Ivyo byose nabihebye. Mugabo tuzobaza mu gace ndi coco muri iki gihugu c'u Burundi kuri uyu munsi w'igihano rya kabiri ukwezi kwa mbere 2026 nta muri n'umwe agira miwe mu gihugu ca mbere. Ushatse ndayishimiye ntamugira miwe. Iki gihugu cy'ibirometero kwadrati 27,834 imiliyoni 13 z'abene gihugu ntamugira miwe kuri uyu munsi wa kabiri nta n'umwe. Nicyo gituma iki nzogikurikirana mbaze neza, agomba tumuha abapolisi nibagira miwe mukamugara bafise. None je ndasindatahura je uko meze rero ndakwaza none nimba we uvuze uti ndagira miwe ufise abapolisi ugomba haza bo mw'ijuru, ugomba bahaza bamajya. Reka ndadoka ibaza sino cishura rwose nta muprome uvuze uti ndagira miwe ugomba haza bo mw'ijuru, ugomba bahaza bamajya.
Ayo niyo majambo rero Reveriyano Ndikuriyo yaraye ashikirije nk'uko muhejeje kuvyumviriza. Yahereye gutwenga uwundi munyacyubahiro vyashikiye. Uwo yari umuhuza w'Abarundi Mohamed Rukara. Nawe yatangaje ko abangamiwe muri 2013. Ico gihe yavuze ngo Bushikiranganji agapfa ntibaze bamuhambe hadakozwe ibipimo ku kimwishe autopsy. Nivyo abamucunga yari abafise, ariko sibo bari gucunga uburozi yohabwa. Ndikuriyo yibagije ko mu mwaka uheze nawe yahatswe kandi afise abamucunga. Yoba yamaze kwibagira urupfu rwa Perezida Nkurunziza ruvugwa ko vyinshi. Ugira n'abamucunga yabuze dewe birakomeye cane. N'akamaramaza kubona umushikiranganji ajejwe ikigega ca leta amenyesha ko umutekano wiwe ubangamiwe n'abakeneye kwiba leta, hanyuma akishura inyishu zo kumukekeza gusa. Biragoye mugabo ibiriko birabera ngaha muri buno butegetsi bwa Varisito Ndayishimiye. Ibikorerwa ibisuma biriko biramaramazwa n'umushikiranganji w'ikigega ca leta. Amakuru afise ariko aragendana muri rya sakoshi yiwe, muri rya diplomate yiwe, arateye inkeke. No kumukekeza bakamushira ku nkeke, kumuhoza ku nkeke kugira ngo atabavuga. Mu gihe rero yoramuka yishwe yaratatse, umukuru w'igihugu ntaco ariko arakora, kandi biboneka ko uyu mushikiranganji ariko arerekana ubusuma bukorwa n'abo Varisito Ndayishimiye yahaye ibibanza. Muri FOMI amanyama arabandanya kwibonekeza bivanye nuko abahagarariwe n'ingwe baravoma. Uyu Reveriyano Ndikuriyo niwe abahagarariye, niwe abaserukira, niwe abatuma, niwe amahera aja menshi nyine ayashira mu mufuko wiwe, niwe bakorera, n'abakozi biwe. Ivyo vyose bikaba bibandanye kwerekana amanyama abo muri FOMI bafise, nabo mu bindi bisata bigiye bitandukanye. Umushikiranganji yarerekanye imiliyoni zagiye zigabanganwa na buri musitanteri wese waronse amafaranga yo kubaka amakomine n'amazone. Ukungene bayariye bayagabangabanye, bakubaka inzu ziciriritse bakaziha za miliyoni 200. Ivyo vyose umushikiranganji w'ikigega ca leta akaba ariko aragenda avyerekana. Nyamara benshi abo basuma bakaba bamugeramiye bipfuza kumugandagura. None ni gute Reveriyano Ndikuriyo abandanya kuvuga amajambo nk'aya? Ivya politike biraboneka ko ari umukino ugoye, umukino ukomeye. Nyamara ubu nawe ejo aravugwa ko yotembagaza ubutegetsi. Mugabo ubu ushobora gusanga ari nawe agomba kubutembagaza kugira ngo abandanye yinyegeza, hatazogira abatahura ko ari we afise umugambi wo kugandagura no gukurako umukuru w'igihugu. Muri kino gihe haratangaje ko ata muntu n'umwe abongamiwe ngaha mu gihugu c'u Burundi. Nyamara harumvirizwa abantu banyuruzwa ijoro, amanywa, umurango, umunsi ku munsi bama banyurujwe, kandi bakanyuruzwa n'ibihangange, bakanyuruzwa n'iperereza, inzego zitandukanye, imodoka zifise ibiyo bitabona, zitagira imparati zibaruyeko. Ivyo vyose birerekana ukubangamirwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, kandi baba babangamiwe n'abategetsi bakomakomeye cane. Abategetsi bo hejuru aribo babangamiye abo banyagihugu bato batoyi bo hasi.
Makuru yacu rero tugiye kuba turayahagarikiye ngaha, wafyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke ugafyonda sabone ugaca uja ngaho iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri. Amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Mwe mwahejeje gufyonda subscribe kandi tukaba tubakengurukira cane, muri abo kubahwa. Amakuru yacu nakagaruka, nagahwane, ndabikebanuye, naho ubutaha.